Amori bana bane namwe inshuti bakundwa amashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano ku mbonisha kure yanyu ya BTV numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi ngo ntiyasinye no ntiyubariza amasezerano yasinye na cyane kubijanye no kugwanya ibiturire, ivyo bigatuma igiturire kivomererwa aho guhanagurwa burundu. Ni nkuru muza gukurikirana mu makuru yacu. Nayo abanyagihugu basanzwe biyunguruza bakoresheje imodoka rusangi mu gisagara ca Bujumbura baridogera utunenge tumwe tubonekeza muri ico gisata. Navyo nyene muza kubikurikirana muri ano makuru. Turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye, kaze mu kanya nido ry'amakuru yacu. Leta y'u Burundi ntiyubahiriza amasezerano mpuzamakungu kubijanye n'amategeko ajanye no kugwanya ibiturire, ivyo bigatuma igiturire kidasezererwa burundu. Inkuru tateguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Gushika ku mbono ya leta yo mu mwaka wa 2040 ushira umwaka wa 2060 biracari kure nk'ukwezi, mu gihe leta y'u Burundi itovavanura no kwirengagiza amategeko mpuzamakungu yemeje yo kugwanya igiturire kuva mu mwaka wa 2006. Uko niko bamwe n'abandi mu bitabiriye uruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Oricom babibona, aho bariko bararabira hamwe icigwa cakozwe kubijanye n'ivyo hinyanyugwa mu itegeko rijanye no kugwanya igiturire. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom aratubwira uko u Burundi butubahiriza ayo masezerano bwashize ku mukono. Mu bisanzwe iyo sentare dasanzwe yiyeho ubwa mbere ni ukubera ibwirizwa shingiro, ubwa mbere kuko bivugwa mu ibwirizwa shingiro. Iyo sentare dasanzwe yiyeho ni ukuvuga ko tuba twubahirije ibwirizwa shingiro. Ico ni cyambere. Ubu uya hariho guhonyanga bidasanzwe ibwirizwa shingiro. Mugabo nagenda babwire igihe ibintu bijanye no gwanya igiturire mu Burundi bihereye mu mareforme, no kuvuga nk'iyi cadre legal, no kuvuga aya mategeko ahari babe bigaragare ko hariho reforme. Nk'ubu dukeneye kumva nko mu bavuga ati ubu rero abantu bose berekana ubutunzi bwabo. Arongera akavuga ati mu gihe uno munsi hatarabaho itegeko rihana uwo wese anyonyeza amatungo y'igihugu, naho u Burundi buriko buraja mu bijanye no kugwanya igiturire. Akasaba leta y'u Burundi kwikubita agashi ikubahiriza ayo masezerano bagize ndetse n'amategeko atahari akajaho. Nababwiye ko umuntu aguma ari umukuru w'igihugu n'umuntu, icegera ciwe n'umuntu, umushikiranganje wa mbere n'umuntu. Amategeko ni yakingira igihugu, si umuntu akingira igihugu, tuvyumvikane. Iyo hari umuntu yigize itegeko ibintu bica biyangara. Twebwe rero iyo sentare igihe yojaho ni ukuvuga yuko haba hariho igikingirizo. None nk'ubu ndabaha akarorero, hamwe wogira ukora amakosa kuko n'ubu harabayakora, murabizi muramaze kubibona. None yoshaci ari mu mabaga yoshacigwa urubanza na sentare yiyi. Ndababajije yoshigwa na urubanza na sentare yiyi. Rero kubona iyo sentare idasanzwe itahari ni kibazo gikomeye cyane, ni n'ikimenyetso cerekana yuko ibintu by'intwari bereye mu Burundi bivugwa mu majambo muga mu bikorwa bidashoboka. Mwomenya ko kuri ayo masezerano yo kugwanya igiturire Burundi bwagize bumaze gusuzumwa inshuro zibiri, ariko ivyavuye muri iryo suzumwa Burundi bukaba butashimye kubishira ahabona. Mu gisagara ca Bujumbura biyunguruza bakoresheje ingendeshwa rusangi baridogera abakora muri ico gisata na cyane utunenge twibonekeza muri ico gisata. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Gisata cyo kunguruza abantu bava mu gisagara hagati baja mu makartier atandukanye agize igisagara ca Bujumbura haribonekeza utunenge tutari duke, ibituma imyidogo iba myinshi mu biyunguruza bakoresheje ubwo buryo. Aha twovuga nk'imodoka zishaje zikoreshwa mu kunguruza abantu, aho usanga intebe abantu bicarako ziba zaraheze, usanga hari utwuma tudafashe neza dushobora gutabura impuzu z'abagenda bazicayeko canke zikanabakomeretsa, bishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Ubona ko utwo twuma tuba twaraguye ingese. Aho ntituvuze muri iki gihe c'imvura, aho zibwe muri izo modoka zitakicugarika neza,
aho usanga abazigenderamwo bagenda baranyagirwa n'imvura. Ikindi cibonekeza ku gituro c'izo modoka kiri mu gisagara hagati n'abantu bafasha gutondeka amabisi, abo benshi bita abakokayi, babandanya kuboneka muri ivyo bibanza mu gihe hari itegeko ryari ryabujije abo bantu kurangura ivyo bikorwa. Hari kandi imodoka zikorera muri ico gisata ziboneka zisize amabara asa n'umuhondo canke ayandi atandukanye, mu gihe zose zategerezwa kuba zisize amabara asa n'ubururu n'ayera. Kubw'ivyo twagerageje kurondera abarongoye igisagara ca Bujumbura, abaserukira ishirahamwe Atrabu, eka ndetse n'abakoresha ayo mabisi kugira ngo baduhe umuco, ariko ntitwashoboye kubaronka. Mu Burundi ukwezi kwahariwe ibiharuro kwaranguriwe ko ibitari bike arimo no guhanahana ubumenyi ku bari mu gisata co kwegeranya ibiharuro. Ivyo bikaba bishikirizwa na Nicolas Ndayishimiye asanzwe arongoye ikigo INSB. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Raymond Prosper Niyonkuru. Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mfatigwako na ndangashusho INSB casozereye ukwezi kwahariwe ivyo biharuro. Uko kwezi kukaba gusozerewe mu gihe bucahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro mfatigwako na ndangashusho muri Afrika, usanzwe uhimbazwa ku igenekezo rya 18 Munyonyo uko umwaka utashe. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru wa INSB, amenyesha ko muri uku kwezi kwahariwe ibiharuro mu Burundi baranguye ibitari bike harimwo guhanahana ubumenyi. Kuno kwezi twari tumazemo iminsi hafi 30 twakoze ibintu byinshi. Twarakoze inganda zitari nke, aho twagenda turahanahana ubumenyi hagati ya twebwe dusanzwe tujeje umwuga wo gutororokanya ibiharuro. Turakora inama y'urwego rujejwe kwemeza ibiharuro fatirwako na ndangashusho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagira ibikorwa byinshi byo kugira twerekane yuko mu mwuga wacu wo gutorokanya ibiharuro fatirwako mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko twese turi kumwe. Ikigo INSB naho cegeranya ibiharuro mfatigwako na ndangashusho, intambamyizo ntizibura kuko hariho ibisata bimwe bimwe ico kigo kitagiramwo ibiharuro. Urongoye ikigo INSB atanga akarorero k'igisata c'ibidukikije. Hariho ibipimo bimwe bimwe amahangiramwe amwe ubona yuko kugira uvyerekane werekane ibipimo by'ibanze canke ibizogirante isaba uburyo, isaba gukora amatohoza yimbitse atari muri izo tohoza ariko ndababwira ziraba buri myaka 5 kuko si bisata byose. Hariho nk'igisata kijanye n'ibidukikije, ico kiracaduteye ikibazo kugira ngo dushobore gutororokanya ibiharuro neza bijanye n'ibidukikije. Namwe bwingira ngo uwo babaza ngaha murazi ko mu Burundi ahanini nko mu guteka dukoresha amakara. Mwibaza hajya amatone y'amakara agenda ku munsi angana gute? Turashobora nk'ubu kugira ngo tuvuge tuti reka tuze twerekane ingene ingo n'imiryango zituma ibidukikije bihungabana. Ukwezi kwahariwe ibiharuro mfatigwako na ndangashusho mu Burundi kukaba kwatanguye ku igenekezo rya 20 Gitugutu gushika ku igenekezo rya 17 Munyonyo uyu mwaka turimo w'2023. Kuri uyu makungu mugenzi wacu Benoît Ndayigwanya adushikirize ayariko aravugwa hirya no hino. Umuhari ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo kuri uyu wa kane waremeje kushigikiye ingingo y'inama nshingamateka y'ico gihugu yo kugara ubuserukizi bw'igihugu ca Israel buraho muri Afrika y'Epfo i Pretoria kugira biyamirize ingwano Israel iriko irakora muri Gaza.
uwo muhari ukavuga kandi ko uzohagarika ibirabana n'imigenderanire vyose na Israel gushika yemeye guhagarika intambara no kwitabira ibiganiro yatumiriwemwo n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Afrika y'Epfo ibicishije ku muhari ANC ikavuga ko ivyo Israel iriko irakora muri Gaza ataho bitaniye n'ivy'intwaro yakajyanisha miryango apartheid yakoze muri ico gihugu. Igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba atari co gihugu ca mbere gihagaritse imigenderanire na Israel kuri iyo ntambara y'umuhari Hamas. N'igihugu ca Bolivia kikaba caheruka guhagarika ubuserukizi bwa Israel muri ico gihugu mu kwezi kwa 11 uno mwaka, cagiriza Israel kuba yarakoze ivyaha bidakorerwa kiremwa muntu. Igihugu ca Chili na Colombia bikaba vyahambije ibindi bihugu mu guhagarika no mu guhamagara ubuserukizi muri Israel, babanje gutera ivyatsi itegwa ry'umuhari Hamas muri Gaza. Intambara hagati ya Hamas na Israel ikaba yatangujwe n'ibitero vy'ubwicanyi vyakozwe n'umuhari Hamas kwigenekerezo rya ndwi gitugutu muri Israel. Ico gihe hakaba hapfuye abagera ku 2,200, 240 nabo barafatwa mpiri. Inama nshingamateka ya Kenya kuri uno wa kane yaremeje ingingo irungika abapolisi muri Haiti kugarukana amahoro n'umutekano babisabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ingingo itakiriwe neza n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ikaba yaciye ihagarikwa na sentare nkuru y'igihugu ca Kenya bivuye ku utavuga rumwe na Kenya Enoke Mwita yitwaye mu butungane. Iyo sentare ikazogira ici bivuze ko igenekerezo rya 2026 z'ukwezi kwa mbere mu 2024 urwego rushinzwe amahoro n'umutekano rwa ONU rukaba rwari ruherutse gutanga uburenganzira ku bihugu byose vyifuza kurungika muri Haiti inzego z'umutekano gufasha kubwo munyepolitike ngo iyo ngingo yo kurungika abapolisi muri Haiti iranyuranye n'ibwirizwa shingiro. Inama nshingamateka nayo iti ibikorwa by'abanyamategeko ntibisubirira inama nshingamateka kuko yoyo ikora ivyo yatorewe n'abanyagihugu. Ok, alors nous allons continuer avec la géographie. C'est concernant l'Afrique de l'Est. Gasore, umugwa mukuru w'igihugu ca Kenya nuhe na capital? Gitega. Wiki. Gitega. Umutwe wawe umenga harimo ubupfu. Alors, on continue. La capitale du Kenya. Monsieur, la capitale du Kenya s'appelle Nairobi. C'est la plus grande ville du pays avec plus de 4 millions d'habitants. Ah, monsieur, je bois Djibu. Djibu? Umwaka w'ishure mushasha urageze kandi Djibu yabibagiye. Icupa ry'amaritiro 18 n'ibicicenda rigi ku mafaranga 12,500 gusa. Umva ko kabijya. Mufise cyo mubaza twakuri kuri nomero 69 140 140. Umwaka mushasha w'ishure na Djibu wewe. Y'imico n'akaranganirizo wacu Ange Negrita irakoze. Amasabukuru mpuzamakungu arafise uko arondegwa kugira umuntu akora ibikorwa mvabwenge amenyekane yongere yigire ku bandi, ariko abo bakora ibikorwa mvabwenge barafise intambamyi yo kubura uburyo bwo gushika muri ayo masabukuru. Bivugwa na Christian Savye asanzwe amaze kwitabira amasabukuru mpuzamakungu, akaba nasaba leta kwitaho abo bakora ibikorwa mvabwenge. Turazi neza ko hari gihe bisaba uburyo bw'amafaranga nko kuja hanze, mugabo rero mu bindi bihugu ubushikiranganje bujejwe imico kama burafise ico bita amafond, kuvuga amafaranga baba batekanije kugira ngo bashobore kurungika
abo bantu bashobora kugira ico bamara igihugu cabo iyo bagiye gusoma ubwo bwenge. Turashaka rero gukaburira abo baririmvyi, uretse gukaburira abaririmbyi tugakaburira na cane cane ubushikiranganji bw'imico kama nk'uko mu bindi bihugu babikora, hariho budget yavyo baze bagerageze kuvyerekeye abana b'igihugu nabo nyene bashobore gusohoka kuko biribonekeza ko Burundi budakunze kuja mu masabukuru mpuzamakungu ku buryo bushimishije. Ahandi siko biri, ubushikiranganji burafise uburyo bwene bubigenza. Mwamaze kubona ko uyo muririmbyi ari umuntu ashobora kuba hari ico yokwimarira kongera akamarira igihugu. Rugamba Asteri Anderson, umwe asanzwe ahagarariye ibikorwa vy'umugwi Regimo, yemeza ko abakora ibikorwa vabwenge kenshi basiba mu masabukuru ku kubura uburyo, kuko n'umugwi Regimo uheruka gusiba mu isabukuru sika bivuye ku kubura uburyo n'urupapuro rw'inzira rurimi rw'igifaransa rwitwa visa. Agasaba leta gushira uburyo mu gisata c'imico kama. Donc twagize ikibazo c'amatike y'indege hamwe n'amaviza, kuko abari sipoze kubiduha ntibashoboye kubironka, donc bice bisiba muri ubwo buryo. Rero hariho abapartenere basika ngahe Burundi nibo baca baheza bakabifata mu minwe, harimwo partenaire wa mbere yari Amicale des Musiciens du Burundi. Rero president wa Amicale des Musiciens du Burundi yari yemeye ko abikurikirana hamwe na biro yiwe yose barabikurikirana, mugabo twagiye turonka inkuru ivuga yuko batashoboye kuronka uburyo bwari busabwa. Mugabo mu ijambo rimwe abenshi barinjiye bose Barundi burya tufise ubuzima sinovuga ko ari bwiza, mugabo hageze ku mikoro ico duhuriye ko twese dufise ibibazo by'uburyo bya mikoro. Akenshi rero iyo habonetse ubutumire bivanye n'ubwoko bw'ubutumire ubwo aribwo, abenshi bama basivye kubera ko ata mikoro bafise. Je ubwanje maze kwitura Ministère ya Culture de la Jeunesse da yesera yibona je n'ibya sport, maze kwitura inshuro nyinshi, mugabo inyishugu Maria yindi murabona mu kigega nta mahera y'ivyo bintu ahari. Donc leta habwo uco nosaba nuko bo tangura umwaka ubuza bakagikorera, kuko imyaka iheze ni myinshi tuguma duhomba guserukira igihugu, kuko ni namwa yo gupromotinga igihugu ciwacu. Donc iyo rero leta yabishizemo umuhate kabishitiga amafaranga kugira bafashe amafaranga mu burimi n'ubworohozi, ngira ngo abakumbure bataramenya ko naho hariyo ikintu gikomeye gose muri mu vya culture, ni barabe batangure biyumvire benje gitamahera muri ico gisata. Mumenya ko hariho abakora ibikorwa mvabwenge bahitamwo kwiyungunganya bakariha amatike y'indege kugira bitabire ayo masabukuru. Amakuru yacu ku nkuru y'umubabaro, aho umuririmbyikazi Irakoze Erika azwi nka Miss Erika yitavye Imana kuri uyu munsi wa gatanu kw'igerekezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2023 ku bitaro Bumereki biri mu gisagara ca Bujumbura, ahitanywe n'ingwara y'akanya gato nkuko vyamenyeshejwe n'abari mu muryango wiwe. Miss Erika yavukiye mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa 1993, akaba yatanguye umwuga wo kuririmba mu mwaka wa 2011, akaba yaciye mu bufasha bwa Kora Entertainment label, umugwi wa Question G warimwo abarimvyi nka Josdi, MG Babel, Lil Soso, Hotel West, Albi wa Mandarino, aho basohoye indirimbo yamenyekanye muri ico gihe yitwa Lipikosa. Bari kumwe n'uwo muryango nyene, ariko kandi yamenyekanye cyane ari kumwe n'umugwi witwa Kiwundo wo mu gihugu ca Uganda, aho indirimbo zamenyekanye cyane zari Buziri Herezo, I Give Me Love hamwe na Mon Amour. Asize umugabo amwe n'abana babiri. BTV turahojeje umuryango wiwe, umuryango w'abaririmbyi, abakunzi b'umuziki muri rusangi. Imana imuhe uruhukiro budashira. Ni kuri iyo nkuru y'umubabaro turangirije ko amakuru yacu no munsi. Twaba tubashimiye mwese mwashe kudukurikirana, dushimire kandi abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije. Imana ibafashe naho gutaha.